Bakunzi ba Kazoza FM ijwi iryo kugwiza umwimbu kaze cyane muri uno mwanya w'ikiganiro itegeko nk'uko mumenyereye mugishikizwa na Jordan Alex Mugisha kandi turashimiye cyane kuko muri benshi mudukurikirana hano kwisamirizi namwe mudukurikirana ku mbuga zacu ngurukana bumenyi haba kuri Facebook aho dushira ku kiganiro cyose eka no ku mbuga zacu za YouTube eka tukanabizishira ku mbuga ku rubuga rwa X rwahora rwitwa Twitter kaze cyane rero no kuri uno munsi abashingwamanza bafise akazi ko gufasha abantu mu bibazo vyabo na cyane cyane mu matati yamara nabo nyene barafise amategeko abagenga akingira abo baba bituye eka nabo nyene ubwabo kugira ako kazi kiteka gakorwe mu rutonde kandi kubahiriza urwego rw'ubutungane mu gihugu c'u Burundi yamara rero benshi baribaza ibibazo nk'ibi mbega iyo bashingwamanza babituye bigenda gute mbega amategeko abagenga nayahe kenshi barabasaba amahera mbega babacira ibiciro bifatiye kuki ati iyo turi mu rugendo baciye bihinduka bigenda gute iyo usanze umushingwamanza atari ku rutonde we warushaka kwabamwo kandi mumaze gufatana urugendo mugashiranira ko umukono mu gukorana bica bigenda gute nutubazo tumwe na tumwe tushaka ko umuhinga mu by'amategeko aduha ku muco maze tumenye uko dukwiye gukorana nabo dusanzwe twitura ngo badufashe iyo habaye ibibazo mu gisata c'ubutungane reka mekaze umushitsi wacu buno munsi aramutse abo bose ariko aradukurikirana baba ari Bujumbura eka nabo baba bari hagati mu gihugu kaze cyane murakoze sizi ko mutangura mwidondora kugira abatari babaherutse babamenye kuko ndatswe atajyambere mu hano murakoze cyane nitwa Minani Salvatore ndi umushingwamanza yigenga ari mu rwego rw'abashingwamanza b'Ubujumbura nkaba kandi n'umunywanyi wishira hamwe bila no kuvuga abashingwamanza bakiri mu myaka mike bataranze imyaka 10 bari mu uyo mwuga shira hamwe y'abashingwamanza mu Burundi uyu munsi mbere naje ngaha nk'umunywanyi w'iryo shira hamwe nyene murakoze cyane kuba namwatwitavye akabazo kambere no canda babaza mu majambo make abashingwamanza ubwabo naho bavuga bahagarira ubutungane barafite itegeko ryabo ubwabo ribagenga ego cyane urwego canke umwuga w'abashingwamanza ni urwego rutunganijwe rufise itegeko ryo mu mwaka w'2023 umwaka uheze ryaje risubiramwo irindi ryari rimaze imyaka irenga 21 kuko ryari ryo muri 2002 niryo tegeko rivuga ivyo abashingwamanza bategerejwe ingene bateza gukora umwuga wabo ingene bateza kwigenza ingene bashobora no guhanwa iyo barenza ayo mategeko ndetse rikavuga n'ingene bakorana n'abakiriya babo no kuvuga babitura ego muri make mbega abashingwamanza iyo tubituye hari ivyo kenshi badusaba bafata kenshi usanga baratwumviritse baje kutwumviritsa akaca kubwira ati nzobikora nta mushingwamanza ndumva naho ngira peut-être baba bahari avuga ngo ivyo bintu ntavyo nzoshobora sivyo hama mu nyuma mugabo mu kwemeranya kubwira ati je rero kugira nkore ico gikorwa akanoti utegerezwa kunshirira ku mufuko kangana gutya ngira peut-être mashaka kumvikana ngene ukariha mugabo umuntu aca yibaza ati none wewe ufatiye kuki kugira unshira amafaranga nkaya umwituye ashobora kumva ko ari menshi akumva umenga aramurenganije hari n'uwundi yumva umenga ni make akumva umenga uyu muntu azohava uru rubanza atarukurikirana nkuko bikwiye murakoze cyane imbere yo kuza kwico cakanoti nashaka ngorore canke iminyanyure gatonya umushingwamanza arashobora kwanka idosiye Okay. Kuko mu ndahiro turahira ni ngingo y'12 yajyategeko nababwira ryo muri 2023 turemera yuko
tutazokwakira urubanza rudahwanye nuko akarangamutima canke la conscience sinzi ngene kivuga mu kirundi akame canke umutima uvyumva nukuvuga urashaka kuzana dossier nkakumviriza nkakubwira nti iyo dossier ntashobora gufata kumvo izi nizi nk'akaroro reka ndakubwire urashaka kuzana dossier ijanye no kwahukana nkakubwira nti je mu byo niyemeje nta rubanza gukwahukana utije sinahukanisha abantu yego cyane kubera ko Bibiliya irabibuza ugasanga n'umuntu w'umukristo avuga ati ivyo ntavyo nojamwe naho amategeko avyemera jewe nafashe ingingo yuko izo manza atazonzofata ariko kandi umushingo manza afise une obligation ategerezwa gufasha umuntu amwituye kiretse gusa yashikirije ico kintu kidahuye n'umutima wiyo ikibazo mwashikirije kumbure kukijanye n'akanoti iyo umukiriya iyo umuntu aje kwitura umushingo manza ubwa mbere hoho hari amafaranga y'umubonano kujya ugiye kwa muganga niko amateka bivuga imbere yuko tubanza kuvugana n'ibindi byose kugira ngo ujya mwanya isaha canke iminota 30 tumarana ndavyumvirize ari naho nza gufata yo kugura ubanza no rufata canke no rufata ni vyiza yuko ubanza ukariha ayo mafaranga y'umubonano ayarategekanijwe turafise ingingo zibitegekanya hanyuma uyo muntu akasigura ikimugenza ashobora no kuba ataza amategeko kandi kenshi niko bimeze agasigura ingene ingorana afise vyagenze je umushingo manza nkamwumviriza ndetse mbandiko ndanavyandika hanyuma nkanakubaza n'ibibazo kugira numve yuko mu byo ufise harimo ibishobora kumfasha gufata ingingo yo kugura urubanza rwawe ari urubanza rushobora kwakirwa canke rutokwakirwa ukavuga ibintu by'ubuguzi nkakubwira nti mbega murafise amasezerano tukayaraba ukavuga ko ari urubanza wamaze kuburana ukeneye kunguruza ahubwo mbega urafise ikopi turabingene gwacitse mbega warumenyeshejwe ryari kugira nze guhava mbona yuko nibiringo byo kunguruza kumbure ukibifitiye uburenganzira ubundi nciye mfatira nko ngaho dusanze nk'ibiringo byo kunguruza vyaraheze ncyanda bikubwiza ukuri kuko biboneka yuko atani byo waruzi nkakubwira nti burya rero ibiringo vyararenze kiretse hamwe tuba dufise imvo simusiga tuzoha umucamanza ivuga igitumutunguruje mu biringo bitekanje n'amategeko imisi 30 canke 60 canke yindi bivanye n'itegeko urubanza rwawe nako two kwakira nta n'amafaranga yawe tuba turakwaga kugira ngo ntuzahavuza gusesagura ako karagaciyemo ivyo bintu byose rero namaze kukumviriza niho haza kuva yangingo yo kuvuga nti insanze urubanza rwawe ruzoja muri sentare iyi niyi ruragoye gushika kuri urugero tuzosabwa ibi kuva ngaho Bujumbura nimba ariho nkorera tukazoburanira mu Cankuzo ibisabwa nibi déplacement uburaro ivyo gufungura canke ibiki ivyo byose nkabishira hamwe nkaraba n'ingene dossier igoye canke itagoye bivanye n'ivyo wambwiye n'ivyemezo wampaye hanyuma nkaraba na wewe uko wifashe twavuganye biremewe yuko bivanye nuko wifashe nk'ubu nka Bill Gates anzani dossier na wewe Dani eso kuvugaya atariko ntibifata ku ndashaka kutabifata ku amateka arabinde kurira canke Siyoni mwese muramuzi nundi muntu ivyo byose turabishira hamwe amateko arabiture kurira ariko iruhande y'ivyo byose ico twita le barème indicatif des honoraires hariho ni nk'urugezo rurimo ibiharuro muri sentare yiniyi umushinga manzi yaka amafaranga anganuko muri sentare yiniyi canke imbere ya administration ngaha yaka amafaranga anganuko harimo ico bita le minimum kuvuga makenya ashoboka nayo naho rero twe duca tuvugana n'uyo mukiriya turavye urubanza rwawe nyene rumeze twavyumvirije dusanga wozana umiliyoni miliyoni 2,500 mugabo ntitwemerewe kuja munsi y'ivyo biharuro biri mwiyo ngingo yafashwe n'urwego rw'abashingwa manza muri make nuko biba bimeze harakantu bavuze ati amafaranga y'umubonano yego cyane yamara kandi abanyagihugu bakavuga bati twebwe hari abashingwa manza duhora duhamagara nta na rimwe batwereka iyo bakorera
batubwira ngo duhurire ngo muri restaurant duhurire ahantu twicarane ugasanga murafashe uramusiguriye urubanza rwiwe ariko aragwandika ahantu mu nguni hiyo oye atakintu na kimwe ubona neza yuko kigaragaza vy'ukuri yuko uwo muntu ari afise ahabarizwa none ayo mafaranga wocu yariha mbega biremewe yuko umushingwamanza yitwa umushingwamanza yakira abantu adafise ahakorera? Urakoze cyane, ni kibazo gikomeye nkoramutima. Nashaka mbere ngabisha abantu bakigwa n'abita abashingwamanza cyangwa abashingwamanza bakabakirira mwibarabara mu kabare cyangwa ahandi hantu bitaboneka ko ari mu biro by'umushingwamanza. Barashobora kwibwa canke birahanwa birabujijwe. Ukivuga kiraho nyene mbega abashingwamanza barafise akantu kabaranga, nimba ari karata bibatanga, nimba ari ikintu yoshika avuga ati jewe n'umushingwamanza yemewe n'igihugu. Neza cyane, abashingwamanza barafise ikarata y'umwuga, la carte professionnelle, kujya aba magistrat, abacamanza bayifise, abapolisi, abasirikare n'abandi bose. Ivyo rero wanashaka nta munyagihugu canke nta mukiriya abanza kukubaza ngo zana ikarata, ariko turazifise. Hariho naho bazitubaza iyo tugiye nko ku mpimbo ugiye kuraba y'umukiriya, ni ngombwa uyerekane. Ariko nkiri kuri shakindi c'umushingwamanza ahakorera cyo twita adresse professionnelle, ni itegeko, c'est une obligation même pour un avocat. Umushingwamanza atezwa ko afise ahantu akorera. Iyo usomye ingingo ya 15 ico twita le règlement d'ordre intérieur, no kuvuga tegeko canke ingingo zitugenga zitunganya umwuga wacu, ziza zunganira rya tegeko nababwira ryo mu mwaka niryo izunganira itegeko rya kera, ariko izunganira itegeko ry'ubu nababwira ryo ku mwaka uheze turacaye ko turazihinyanyura, ariko turacakorera ku izo zindi. Mu ngingo ya 15 ico bita adresse professionnelle niho kiri, kandi c'est une obligation. Umushingwamanza atezwa kuba afise ahantu akorera. Kubera iki atezwa kuba afise ahantu akorera? Hari ico twita le secret professionnel. Ntushobora kuja kwakira umuntu mu kabare canke mwibarabara canke mu modoka iyo yifise hanyuma ngo uvuge yuko impapuro yaguhaye amadokima yumve nk'umuntu yaguha titre de propriété itongo canke inzu mu kabare muri mu bindi ushobora gucutaho nyene canke mu modoka ugasangira izindi ngorane. Ni ngomba ko abafise ahantu yicaye abikana za dossier ziwe, abikana vya bitabo akoresha, hanyuma aho uzomusanga n'uwundi munsi, aho abashingwamanza bagenzi we bazomusanga batwaye inzandiko, kuko umushingwamanza aburana n'uwundi canke aburana n'umunyagihugu asanzwe. Mugabo ni ngombwa yuko umushingwamanza bafise ahantu bamusanga ataguma yimuka, kuko uno munsi ni wasanga mu kabare uno munsi ejo uzonsanga mu kandi wocu usanga hehe ugarutse imodoka iragenda ndakwakiriye mu modoka ubundi munsi uzonsanga kwibarabara ririye, ariko ibiro ni ibiro nyene bidasigura ko umuntu adashobora kwimuka, ariko ivyo bishika gake. Kindi kibazo abanyagihugu bakunda kwibaza, baravuga bati aranshiriye amafaranga turatanguye kuburana, mugabo hariho udufaranga usanga baguma bavuga rero ngo utwo tuntu turatujena. Rimwe na rimwe ngo nabuza amayinite, rimwe na rimwe ngo urumva ngo déplacement ngo yabuze, hariho impapuro nk'ubu bategerezwa kuja gutora hiyo nimba ari uburana novuga ruguru canke ngaha nyene ugasanga hari amahera utegerezwa gutanga mu nzego z'ubutungane, ugasanga ngo yabuze ngo yagize nte utuntu nyene tudafashe tugutuma usanga iruhande ya mafaranga ico no kwita honorere wamuhaye ugumuri huri ivyo bikamara amezi 2 3 6 umwaka 2 ukiyumvira uti none iyo yafuma bimbwirira hamwe na hamwe hama nkarihirako hako nguma nsaba amafaranga kandi bigashika rimwe na rimwe usanga ntayufise. Urakoze cyane, ni kibazo naco nyene gikomeye. Mu bisanzwe ikintu kijanye na les honoraires canke agashiruka bute ku mushingwamanza
n'ingingo ya 52 nizikurikira muri rya teko nababwira ryo muri 2023 ikintu cyose kijanye n'amafaranga hamwe nababwira yuko umushingwamanza yumviriza uyo muntu ashobora kuba umukiriya wiwe iyo bamaze guhuriza ko urubanza arufashe baca bagira amasezerano ico bita la convention y'ukuntu bazokorana mbega jewe umushingwamanza mfise inshingano izihe wewe nawe wanyituye ufise izahe nzokora iki uzokora iki n'agahembo kangana gute iyo convention ijamwe amafaranga gusa ijamwo ivyo nzokora byose ni muri sentari yahe umpaye urubanza urwahe no kugira ngo ntihabe no kwitiranya ibintu hari umuntu akuzanira dossier agaca yibaza yuko akuzanira ibibazo byose vyimuhira canke vyo mu muryango ni ngombwa yuko mwaye masezerano mushiramwo ikintu mwumvikanye ni urubanza ruri muri sentare iyi gwerekeye iki n'amafaranga angana uku uzoyariha rimwe canke mu bice bibiri canke bitatu hanyuma ayanyuma uzoyariha ryari mbega nimba ari umiliyoni tugaburamwo gute ahashaka kuza kuri ca kibazo ariko uravuga amahera ya communication ya déplacement ivyo byo kuza gutora izo mpapuro ni ngombwa yuko abashingwa manza babidetaya babivuga kimwe cyose ubundi ubivugiye hamwe hariho umuntu azovuga ati ko yanyatse umiliyoni vyose birimo ugasanga hariho ukutumvikana mu nyuma uciuza kumwaka yandi mafaranga mu nyuma wamwandike yuko mumvikanye umiliyoni ntumwereke uyo miliyoni ingene uzokora ni ngombwa yuko birashoboka yuko wenyene ashobora kubaza ati mbe wa muntu ariko arampinduka aha rero nshaka kuvunira akagohe abashingwa manza mbere izo ngingo nakubwiye iyo bishitse nimwumvikane wa muntu akaja kwitura urwego kugira ngo rumutunganirize niwerekane muri ya masezerano iyo utayerekanyeho ni ngorane utayafise hanyuma ntiwerekane ingene vyagenze urashobora kugira ingorane ugasanga uratsinzwe kandi utotsinzwe ni ngombwa rero yuko habare detail déplacement bizogenda gute communication bizogenda gute n'ibindi kugira ngo mu nyuma ntihagire uzo kwidoga aha akabazo kanje rero karaka turafatanya urugendo amasezerano arashizwe ku mukono tugiye gukorana ni sawa rero muri uko gukorana utanguye kubona umengo hari ibihinduka umushingwa manza arafise ubushobozi bwo ico no kwita kureziriya canke kuvuga ati ndavavanuye nawe mu masezerano kuko rimwe na rimwe abona yuko gukorana kwanyu kutameze neza canke ibyo ariko arabona uko abona urubanza ariko rurabandanya arabona neza yuko bitameze neza murakoze cyane si umushingwa manza gusa afise ubwo burenganzira n'uwamwituye son client arafise uburenganzira bwo kuvuga ati ndabona yuko twovana kubera info izi nizi ntitwobandanya urugendo turi kumwe hanyuma mbere mu ngingo za nyuma z'ayo masezerano navuze barashiramwo ingena matati azotore ku muti no kuvuga bonyene barabanza bakumvikana kenshi hari igihe bidakunda kuko iyo mumaze kutavuga rumwe no kumvikana bica bigorana hanyuma iyo bidakunze ko muvyumvikana ko ni ngombwa yuko wewe umushingwa manza canke uyo yakwituye ubona yuko bitegerezwa aca yandikira urwego rw'abashingwa manza agasigura ingene vyagenze nico yifuza hanyuma rero urwo rwego rw'abashingwa manza hariho sero batonier no kuvuga urutwara no wandikira uyo nawe aca ashiraho bamwe muri bamwe bamufasha ico twita le conseil de l'ordre kugira ngo bumvirize abo bantu uyo mushingwa manza n'uyo mukiriya wiwe canke wenyene robatonier akavyikorera ivyo arabirekuriwe n'uburenganzira hanyuma iyo bishitse hakaba umwumvikano imbere ya robatonier canke we yatumye hacaba icegeranyo kugira ngo muvuge muti ya matati yacu araheze ico cegeranyo kivuga yuko mwumvikanye mbega none murashobora kubandanya mukorana canke twumvikanye ko tudakorana tuvavanuye duca tuvavanura mu makondisyo ayahe dufate nimba twari twumvikanye ko ndakuburanira muri cour d'appel Bujumbura mairie urubanza rukaba rutari bwahere
kandi nawe ukaba utari bwaheze kumpemba mbega ucumpemba ku rugero rungana gute hanyuma kugira tuvavanure ndaguha idosiye yawe ivyo byose bikaja mu ico cegeranyo iyo bidashobotse ko bumvikana utashimiye iyo ngingo aca yitura umukuru wa sentare isubiramo yaho muri ni ngahe Bujumbura canke Igitega aho twago wa mushingwamanza ko ni inzego zibiri murabizi Gitega na Bujumbura hanyuma uno rero ingingo azoshikako yishimikije ivyo mwavuze hari anye devant le bâtonnier hanyuma nivyo mugiye gushikiza hariya ingingo azoshikako ni ntabanduka aho tiko tuvuga mu bijanye nako gahembo nayo masezerano iyo ngingo ikija mu ngiro nuko rero muri make yaba umukiriya yaba umwavoka iyo ubonye hari ibintu bitagenda neza umuntu ariko ararenga ya masezerano mwahana arafise uburenganzira bwo kuvuga ati ndagomba ko tuvana mugabo reka tuvugane ingene twovana aho twari tugejeje uje gukorana n'uyundi muntu nuko bigenda ntawo ushobora kubona ati burya ibintu yambwiye ndabona umenga harimo ikinyoma akaraba akavuga ati je rero hako nsindirwa muri runo rubanza kuko urumva hari haba kutubwira bati hari umengo hari abashingwa manza batemera gutsindwa kubera bitete bishobora gutuma atagira reputation nziza tujya umuntu arakunda gutsindwa canke gutsindisha imanza rero nk'uyo oye agize mu rubanza kumva ama preuve bariko barazana kumva ivyo bamubwiye sivyo akumva ibiki akumva ibintu byinshi ko atsindwa akavuga atumviriza yo ngubwire jewe nje nawe nemeye kuvana na kuko hari ibintu byinshi numva umengo ufise bimwe bifise mu ruhara canke bifise mu kinyoma hako ntsindwa rero gendera buyundi muzofuma mutsindwa na hariya jewe sindimo ivyo birashoboka kuko muri ya masezerano nyene navuga nguma ngarukako kuko ni amasezerano burya ni itegeko hagati y'abayagize niho haba harimo ivyo byose muri bimwe nababwira yuko umushingwa manze yemeza gukora hanyuma umukiriya akiyemeza gukora umushingwa manze amubwira ati mu byo wewe uzokora uzombwiza ukuri mu bijanye n'iyi affaire uzo mu madokima yose nshobora gukoresha muri sentare niyo twakenera uru rupapuro tukaba tuzi ko ari ushobora kururonka uzoruma iyo rero hari umuntu atakubwiye byose ukaja kwibonera imbere abo muburana ukazona bazanye ikintu simusiga icemezo wa muntu waramubajije kuko ariko arakwiganira ashaka kwiyumvira uti iki kintu kirahari uragifise akakubwira ati ntacu mfise ukazona barakizanye kandi ari we nyene yagitanze kandi akizi ugaca usanga ni ca kindi cyo tuma urubanza rugenda uko utarugwiteze urashaka kuvuga uti uyu muntu rero nubundi yarambeshe biraboneka yuko tutobandanya dukorana ubufisi icyo ufatirako ivyo ni ibintu bisanzwe yuko uvuga uti muravanye nico kimwe na wa mukiriya nyene nawe nyene kana muvuge ivyo wiyemeje mu masezerano uti jewe twavuganye yuko nzokwama ntonda mu ntaye zicese ukazona uyu mavoka wawe natonze rimwe kabiri urubanza bagahamagara naka aburana naka umushinga manza wawe ari he ntiyaje kandi nta nakimwe yavuze urashobora kuvuga uti burya nawe ivyo wiyemeje ndabona ko atavyuhaye ukora ndagomba ko tuvana kuko sinoshobora kuburanirwa n'umuntu atitaba ivyo byose birashoboka harakari kabazo rero nako gakunda kuza kandi nakamatsiko rimwe na rimwe mu rubanza muri urwo rugendo ruba rurimwo hari igihe ukeka canke bakubwira bivanye urabona uyu muntu ari mu rubanza ahura n'uyu canke n'uriya akamubwira ati bakamubaza ati rwa rubanza rugimeze gute bakamubwira ati rero buri umushinga manza wawe ujya muntu wahaye urubanza rwawe arakurya arafise kungene bumvikanye na partie adverse canke urya akuburanya kandi byabira ati yaramuri ya mahera ibintu nk'ivyo rero ukumva yuko urumva urumva ntazokuburanira neza mu gihe ufise ivyemezo canke udafise ivyemezo uca witura nde mu gihe wumva neza yuko uyu muntu agira gutsindishe kandi babona ko ushobora gutsinda mu gihe peut-être ugiye kubura guhanuza uyundi uyu nuri akakubwira ati burya uru rubanza wo rutsinda mugabo ujya muntu akuserukira
arashobora kugutsindisha urumva ni biba bitanguye kuzana imanza hagati y'ububuranira umukiriya n'umwavoka donc kandi byari byiza yuko ahubwo aja kumufasha urubanza ubunye urubanza ruba ruje hagati yabo ni kibazo nyamukuru mu manza rero ni ivyemezo iyo uyo mukiriya afise ivyemezo yuko uyo mwavoka yariye habiri canke akorana n'urundi ruhande ubwa mbere ivyo birabujijwe iyo uvuze uti ngira mfashe abantu mu bantu babiri A na B baburana ukiyemeza gufasha A ugumaho nyene ntushobora gukorera kwa kwizo mpande zibiri nivyo kunda iyo ubigize uburenza amategeko iyo uyo muntu uri kurafasha akwitwariye agomvye kwitwarira ni bimwe nababwira usomye ingingo ya 68 ya règlement d'ordre intérieur ni hamwe yitura urwego rw'abashingwa manza akazana vya vyemezo vyose kuko muri ya masezerano ba wiyemeje kuzomufasha ukwirikije amategeko akaranga mutima ibiranga umwuga vyose uwo watangiye kubirenga uwo wayarenze iyo mutabihurije ko mwebwe nyene babiri aca yitura rwagwego nababwira hanyuma runo nago rukamutunganiriza agashikiza vya vyemezo vyose haragena n'igihe bishoboka yuko hajamwo ivyaha kumbure umwavoka ugasanga yakoze icaha kanaka ntikibuza yuko bashobora kumukurikirana no muri parike ariko ibituriko nibijanye na les règles professionnelles de la profession uko amategeko agenga umwuga ameze ni ngombwa yuko uyo mukiriya aca yitura urwego akerekana ivyemezo vyose hanyuma umushingamanza akavyiregura ko bakabumviriza bakabatunganiriza mbega iyo hoho bishitse ndamaze kumva hariho washingiye intahe bishika ugasanga kurihana biragoranye na cane cane iyo hari iyo urubanza ruraba ibintu vy'amafaranga bakumvikana bati niyo twatsinda kanoti kawe kazoba kangana gutya uyundi akavyemera mu nyuma bikaca bihinduka urumva quelque part ubu muntu abagomba gutegwa ni wa mushingwa manza none hoho wewe bice bigenda gute kugira tunganirizo kuko aba yakoze akazi kiwe neza neza cyane bigaruka hahandi nyene muri ya ngingo ya 68 nababwira ya règlement d'ordre intérieur aho bavuga yuko robatoniye canke son délégué aribo bajejwe gutorera umuti amatati hagati y'abashingwamanza n'abakiriya babo uyu mushingwamanza nawe nyene amategeko amurekurira kwitwara hahandi nyene aca yandika agasigura ingene vyagenze agashiramwe na cacemezo y'amasezerano ivyo bari bumvikanye hanyuma akavuga ati yandishe ku bice 30% acariraramira twaratsinze acarahindura amasezerano hanyuma ya robatoniye akavuga ati canke uwo yatumye robatoniye akavuga ati wa muntu ishira mu ngiro ivyo mwavuganye biratomoye neza iyo muntu atabishimye arunguruza canke umushinga manza ntabishime arunguruza handi nababwira imbere y'umukuru wa sentare isubiramwo mbakukira ibujumbura canke Gitega uno agaca afata ingingo hanyuma ikaja mu ngiro ibibazo no kubaza numva ari byinshi yamara umwanya watekanijwe kino kiganiro ndabona uturega nagira nsabe akajambo wobwira abatwumviriza abakunzi na cane cane abasanzwe bakora uwo mwuga n'abandi babitura murakoze cyane nibaza ko ahanini no guma mu ntumbero y'ikiganiro amategeko atugenga ubwa mbere hoho umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwitura umushingwa manza abashingwa manza nabantu batunzwe n'uyo mwuga nyene iyo ugiye kumwitura no kumenya yuko azokwaka amafaranga mugabo ayo mafaranga murayahurizako mukayavugana n'ingene azorihwa azoba ariha iki kwiyunguruza kugura impapuro kuzisohora kuzifotora ivyemezo n'ibindi byose hanyuma azorihwa mu mice ingana gute mukabishira muri ya masezerano hanyuma mukanavuga muti niyo rero vyashika kagacamwo hakagira uburenga ya masezerano
tuzobitorera umuti twebwe nyene vyanse tuzokwitura ubudutwara twebwe urwego rw'abashingwa manza vyanse ubudashimye hazokwitura ubutwara sentare twebwe dukukira ivyo ni ngombwa ko abashingwa manza canke ababitura bamenya ko hamari amasezerano ari hagati yabo avuga ingene ico umuzaniye agufasha kizogenda kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntihagire ubuza kubura ayacira n'ayamira batabivuze hakiri kare. Bakunzi bakazoza FM umwanya wageneye ikiganiro nkuko narimwe bivuze ni muto ariko kandi ntawo bivuga byose amategeko ni menshi mu gihugu dukunda kubabwira tuti vy'ukuri ntumbero za kino kiganiro nuko tubigisha amategeko asanzwe agenga asanzwe hari mu Burundi yamara kuko tuzi neza ko ari menshi muce mwitura abasanzwe ari abahinga abashingwa manza abasanzwe ari abahinga mu vy'amategeko babafashe kugira ejo mu bikorwa vyanyu mu buzima bwanyu bwa misi yose buzoshobore gutunganirizwa n'igisata c'ubutungane mu gihe mucituye naha rero tuganurikirije kino kiganiro mwakoze mwese ko mwaduteze yomi bari kumwe na Jordan Alex Mugisha nshimire cane mwese mwatwumvirije nshimire cane umutumire wacu nizere ko n'ikindi gihe tumuhamagaye vy'ukuri azotwitaba. Ego cyane nzobanguka mugenzi wa mfise akanya kandi n'ikibazo umuntu huye numva ashobora kugitangira umuco. Murakoze cyane mugumane rero na Kazoza FM tuzosubira ku munsi wa kabiri ukurikira. Kazoza FM, be your own boss.